Bakunzi wa Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro ni Rukundo Ange Minouche ikiganiro sikindi ni Street Quiz. Street Quiz uno munsi ni université iri mu Ngagara. Sishaka kuyivuga izina ariko abayizi mucabimana nika. Donc ndayico ndakubwira nuko utarakora share uyikore, utarakora subscribe uyikore, na share ushaka kucuyikora kandi ikiganiro kiraryoshe Street Quiz murayizi vyayo hama ukaba wiga kuri ishuri iri nyuma yanje. Come on, wereke mugenzi wawe kugira nawe yereke uwundi. Turabakunda cyane mubandanye mugumana natwe murabisiko turakubwanya. Merci beaucoup. Ciao. Olivier, ndashaka kubwira mu ijambo budget. Indome ya gatatu ni yayo. Budget. Indome ya gatatu. Budget. Ti. Ti. Daniela, ndashaka kumbwire ijambo budget. Uraryumva? Ndashaka kumbwira indome ya gatatu muri budget ni yayo. Ndashaka kumbwire mu ijambo budget indome ya gatatu ni yayo. Budget. Indome ya gatatu ni yayo. Ni te. Tiarive, ikibazo canje ca mbere niki. Ndashaka kumbwire mu ijambo budget indome ya gatatu ni yayo. Indome ya gatatu ni e. Kennedy, ikibazo canje ca mbere ndashaka kumbwire mu ijambo budget indome ya gatatu ni yayo. Ti. Eren, ikibazo canje ca mbere ndashaka kumbwire mu ijambo budget indome ya gatatu ni yayo. Hey y'all, come look at this. Te. Ferdinand, ndashaka kumbwire ikibazo canje ca mbere budget indome ya gatatu ni yayo muri ijambo budget. Budget. De. You make me so proud. Audrey, ndashaka kumbwire mu ijambo budget indome ya gatatu ni yayo. Budget Indome ya gatatu ni yayo. ni TH. Jean George, ndashaka kumbwire mu ijambo budget indome ya gatatu ni yayo. Budget. Yego, urabivuze byose. Te. Ndashaka kumbwire mu ijambo budget indome ya gatatu ni yayo. Budget. Ni je. Ikibazo cya kabiri ndashaka kumbwire difference iri hagati ya poulet na coque. Poulet. Poulet ni inkoko. Coque ni sake. Ikibazo cya kabiri canje nshaka kumbwira itandukaniro riri hagati ya poulet na coque. Puli. Puli na coque. Poulet na coque. Puli. Umva tuvuze pule tumva pule ni nyama y'inkoko. Coque naho ni coque ni sake. Yego. Chibi nyama y'inkoko. Ayo bo coque na pule ni nyama y'inkoko muga coque naho nijya sake genda tubona igibika. Yego. Ariko kugibika ntuyijya urumva nshaka kubinyama. Bo ni ibintu bibiri kuba nibikire harabaho crapo na nico mu mazi. Yego. Ikibazo canje cya kabiri ndashaka kumbwira itandukaniro riri hagati ya poulet na coque. Poulet na coque. Izi nico kimwe. Natandukaniro hari. Aje ntajye numva poulet. Mu kabari urashaka gukomana ati ni mumpe coque. Oya, kubera rero turi intellectuel hano turi Bujumbura. Tuvuga nka poulet. Urumva wumva yuko twafashe imvugo yo mu kabare n'iyindi yo mwibarabara. Kireza ko coque ahubwo ari muhira. Poulet. Coque umuhira. Hama poulet ari mu kabari. Ikibazo canje cya kabiri ndashaka kumbwira itandukaniro riri hagati ya poulet na coque. Poulet na coque. Je ni batukari to kimwe. Nta tandukaniro bihari. Oya. Ko kino ivyo babihari kuki bazanye ibijambo bibiri. Poulet je ni batukari rya commande yo mu kabare uvuga ngo dushaka poulet hama coque nayo ni akirumva zose ni inkoko. Donc igikomeye nishobora kwitwa igikomeye nishobora kwitwa poulet. Poulet. Sinibaza. Ikibazo cyane cya kabiri nshaka kumbwira itandukaniro riri hagati ya poulet na coque. La différence entre poulet et coque. Coque ni sac. Coque. Hama poulet nayo
ni kuvuga ni inkoko ivyara itamagi. Ikibazo canje ca kabiri ndashaka kumbwire itandukaniro riri hagati ya poule na coke. Coke ni inkoko y'impungu. Poule ni turya muhira. Ikibazo canje ca kabiri ndashaka kumbwire itandukaniro riri hagati ya poule na coke. Poule ni inkoko ivyara canke itamagi. Coke n'andi izibanga niko bazivuga mu Kirundi. Ikibazo canje ca kabiri ndashaka kumbwire hagati ya poule, donc itandukaniro riri hagati ya poule na coke. Coke ni sake. Iryo nyene ya igira y'ingabo. Poule nayo ni igitamagi. Niko nagisigura? Mbese nivyo mvutse. Ikibazo canje ca kabiri kivuga ngo mbwire itandukaniro riri hagati ya poule na coke. Poule na coke. Poule ni inkoko izana amagi. Poule ni inkoko izana amagi. Coke ni isuguru yayo. Ikibazo canje ca kabiri ndashaka kumbwira itandukaniro riri hagati ya coke na poule. Coke na poule zose ni inkoko kimwe gusa, habaho coke urumva ni sake mu bisanzwe, kuko bavuze poule urumva bagiye mu mugwi bavuze inkoko muri rusange, mbwa yavuga poule pondeza bari rya nkoko itamagi. Papa wambwiye ko witwa Daniel? Oya reka tukoreshe izina rindi. Reka tubade Papa Innocent afise abana 4. Uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, hama uwa kane. Ikibazo ca gatatu canje ndashaka kumbwira Papa Innocent afise abana 3. Hari uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane barinde. Abana babiri. Abana 4. Afise abana 4. Innocent. Uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane. Umwana wa kane. Yo barinde. Abari umwana wa kane ye. Ikibazo canje ca nyuma ndashaka kumbwira Papa Innocent afise abana 4. Hari uwa mbere, hari uwa kabiri, hari uwa gatatu, uwa kane yo barinde. Papa Innocent afise abana bangahe? 4. Hari uwa mbere fura yiwe, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane yo barinde. Uwa kane n'uwa kane nyene kuko afise abana nyene. Nta zina ryiwe niryo dushaka kumenya. Uwa kane? Uwa kane yapfana ndamubatize canke none ntazi ndamubatize gihe izina ryiwe. Ndamubatize nawe cyitwa Cedric twitero ntaje. Nyuma niki shaka kumbwire Papa Innocent afise abana 4. Hari uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane yo barinde. Usubira mu kibazo twumva. Papa Innocent afise abana 4. Hari uwa mbere, imfura, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane yo barinde. Uwa kane? Yo bari wewe. Ikibazo canje ca nyuma niki Papa Innocent afise abana 4. Hari uwa mbere, hari uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane yo barinde. Afite kura ntabazi umva ndabishura gute? Go ask your grandfather. Afise abana 4. Hari imfura, hari uwa kabiri, n'uwa gatatu, uwa kane yo barinde. Ugomba donc ndakubwira ukuntu bakurikirana. Ni kuvuga atangura imfura, hama ubuheta, hama numuhererezi. Bamwita umuhererezi. Sawa. Ikibazo canje ca nyuma ndashaka kumbwira Papa Innocent afise abana 4. Hariho uwa mbere, imfura yiyo naho twomwita dufate landi, hariho uwa kabiri twomwita ntaco février cyangwa 3 mars, uwa kane yo bayitwa nde? Avril. Ikibazo canje ca nyuma ndashaka kumbwire Papa Innocent afise abana 4. Uwa mbere turashaka kumwita Audrey cyangwa wa kabiri yitwe février, wa gatatu yitwe mercredi, uwa kane yo bayitwa nde? Papa Innocent afise abana 4. Uwa mbere turashaka kumwita Audrey, wa kabiri tukamwita février, wa gatatu tukamwita mercredi, uwa kane yo bayitwa gute?
je naco nashobora kwishura. Ikibazo canje cya gatatu ndashaka kumbwire papa Inosa afise abana bane, hari uwa mbere imfura yiwe, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane yo barinde. afise abana bane Tayazo kirananiye kwishura. Papa Inosa afise abana bane. Reka tubatazire. Uwa mbere bamwita Janvier, wa kabiri Février, wa gatatu Mars. Wowe baza yuko wa kane. Wa kane ni Avril. Okay. Ikibazo cyanjye cya nyuma ni iki? Papa Inosa afise abana bane. Hariho uwa mbere turashaka kumwita lundi, uwa kabiri tukamwita Mars canke Février, hama wa gatatu tukamwita nka mercredi, wa kane yo bayitwa gute? Jeudi. Ikibazo cyanjye cya nyuma ni iki? Papa Inosa afise abana bane. Papa Inosa abana bane. Hariho uwa mbere imfura yiwe naho twomwita Janvier, uwa kabiri tukamwita na Février canke tukamwita na Mars canke nde, uwa kabiri n'uwa gatatu tukamwita uwa kane yo bayitwa gute? Wa kane bayitwa Avril.